ndakuzi wikundana na Sugar Daddy. Sugar Daddy yatumye mariage itaba. Sugar Daddy yatumye DUSY ashinga ivi hasi. DUSY uriko wiyumva gute urukundo rwawe rwarapfuye kubera ibishobisho by'amafaranga? Ajya marira nyene ngo manda yarira. Guma wariza marira. Kuko seti ndamukunda. N'umutima wanje wose. N'ubwenge bwanje bwose. N'urubiri rwanje rwose. Kandi numvise yaravuze ngo ndaguhaye ngo abari uganza. Rero n'umuki. Mera nkambita atago narawutobanza. Ndabihevye byose nukuri ndakwinginze umbabarire seti ndagukunda ariko vraiment ni munyumvira imbabazi vraiment musabira ikigongo kwa seta mbabarire naraguye mu caco gukunda Sugar Daddy kabisa nawe yaranamwe inoti ngo umukobwa wese yinjiye ngo agenda ngo abahetse abarangije naho yoba 2 minutes abarangije. Kaze kuri Miracle TV 257 je mwumva ni one boy Varaskira from Gentle Paradise KBBC. Reka nongera ndabaramutse ndayifuza amahoro y'Imana abane namwe nongera nshimire mwebwe mwahisemo gukurikirana Miracle TV 257 mwebwe mudahengeshanya gukora subscribe muhari nk'aba boss bacu ni mwebwe mutuma turara tudasinziriye kugira ngo tubandanye twiyumvira bishasha tugiye kubazanira kuri Miracle TV 257 nk'ibisanzwe murabona ko imbere yanyu dusanzwe turi kumwe abatumire bashajije basa neza atabona mu ruhande rumwe umusore mu rundi ruhande umwigeme mwiza cyane mukanya turaza kumenya ese ni couple canke n'umugore n'umugabo canke tumenye byinshi byagutse reka ndabakire muri Miracle TV 257 kugira ngo tubandanye tuganira neza mbese mpere iburyo canke ibubafu mu mpuruhusha wowe korara wowe nabohera he ndashaka mu mpuruhusha mwebwe bo Jeni baza ko ari umenya aho hohera. Hariya ayambwiye ngo mperi bwami. Okay. Karibu. Asante sana umeze neza. Ndameze neza. Nawe urameze neza. Ndashima Imana uko biri kose. Tugiriye ko kugira ngo mu rundi hanze zo kumwakira turashaka tubanze twidondorane kugira ngo abakunzi ba Miracle TV 257 ntitubacange tuze kubana tuzinanye. Ninde turi kumwe muno mwana? Nitwa DJ SISI beshi bazi cyangwa kandi twaseti hose nditaba microphone gato tuzakuyegereza kugira ngo ijwi ryawe ndagyumve oji kabisa rikomeye cyane. Okay, mu rundi ruhande naho twakire umwamikazi. Murakoze cyane. Nakatwi gatuje murakoze cyane. Kumwamikazi. Yaga. Okay, ku mazina nitwa DUSY Yvette. Yaga. DUSY Yvette. Yego. Takumva cyane. Ikaze na kari buri muri Miracle TV 257. Murakoze cyane. Yego. Okay, rero ko turashaka tumenye seti ninde mu buzima bwimbitse cyangwa mu bisiguro mu nsobanuro yimbitse cyane seti ninde? Seti n'umukinnyi wa cinema, umukameramani, umufotographe, n'umudirector, nibaza ko byo bikwiye. N'umu DJ kutagashira. N'umu DJ kose. Yeah, okay. Twinjire gato inyuma gato. Seti tutaramenya iryo zina rya seti. Tutaramenya seti. Seti yarinde mu buzima busanzwe. Bo amazina y'abavyeyi ni Irankunda Simeo. Umuntu asanzwe umunyeshure yiga birankara biheba. Hanyuma aza kwibandaniriza muri film. Aza kwisanga ari mu bantu benshi DJ kwanza nako yanahere mu DJ. Nkamaraza ni muri film. Nshandaza no muri film. Batanga uryohera abantu bariko bararyoherwa. Ndaryohera abantu. Vanga muziki. Meje kuryohera abantu. Nja mu byo gufotora. Mvuye mu byo gufotora nshinzwe muri film. Kubigisha ukoresheje ingabira. Naho mu mwaka uzasinze ivyo nzoba ndi. DUSY. Mu rundi ruhande rwa DUSY. DUSY ni inde byimbitse. DUSY n'umwigeme abandi bigeme nyene bari ngaha mu gihugu cacu. Amazina niswe n'abavyeyi ni Dusabimana Yvette. Ego.
baza yuko atabindi bintu birenze nta birebire ukeneye kubwira abantu nibaza yuko atari ngombwa yuko ndinda kubivuga okay se nyene ndi umukinyi wa filme ndundi filme ndundi kubona gutwara mu buhindi ntiwokina ucigaruka ubuhindi oya nokina ubu unye ndiko ndavuga uwundi ko nahandi hantu ndaja ngo nirate ngo ndabanze gukina muri Tanzania Rwanda oya yego ariko wigisha abantu muri rusange biciye mu nyandiko muri filime ego biciye muri filme ndakuzi cyane muri filime anga ni anga cyane aga anga ndakuzi wikundana na Sugar Daddy Sugar Daddy yatumye mariage itaba Sugar Daddy yatumye DUSY ashinga ivi hasi asaba imbabazi seti DUSY uriko wiyumva gute urukundo rwawe rwarapfuye kubera ibishobisho by'amafaranga umva nyene yuko ari hatari iyo wibutse ko seti wikundiye wakunda cyane yagucitse kubera ibishobisho byo gukunda amafaranga ya Sugar Daddy we muno mwanya nk'iyo ubyibutse uri mu cyumba cya wenyine uca wiyumva gute muri uwo mwanya birangora kwihanganira ajya amarira nyene ngo mandayarira guma wariza amarira kuko seti ndamukunda n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'urubiri rwanje rwose kandi numvise yaravuze ngo ndaguhaye ngo abari uganza rero umutima navuze umutima basha n'umubiri byose abumera nka ntuze naramwihaye wese mera nka mbita tago narawuto banze oya ugiye aririmbye ibindi none DUSY je uza kumpa ngahe je nakuzaniye seti mu ruhande rwawe kaba wicaye ububafu bwiwe bisanzwe sifise ikintu noguha ariko akushaka baguhe ibanzanire naho niboguhereza reka turaza kubivugana inyuma ya kamera seti muno mwanya wiyumva gute umwe yagusaba imbabazi ariko wewe ndazi ntiwari bwimvemo kumuha imbabazi wumva nyene umenga wamurakariye muno mwanya uracarakaye ko kwicaye impande cyangwa urumva amenye no musoma ko kwitama mbere ahubwo jewe burya iyo menya ko haza ngaha sinarikuza nakoze ikosa rero ubundi nyene wasarishe one boy jembere ndagushimiye urakoze kubera ko iyo menya ntikora iyo ntikora uragize neza sha seti urumva ko yari guca kata nagize je none ndavumbura sinigera mvuga iyo bugenda kuno yewe burya yo sanga mpamagara iyo sinari kubuza ariko nyine byabaye tureka tubyakira gusa muno mwanya urumva ugomba kumubabarira urumva ugomba kubabarira muno mwanya musubirana ataharyohewe yishimye je navyo cha tubibaza abafanzi yaje imbere abantu twomureka akagaruka ko twononera umutima canke tubihebe abantu muri muradukurikirana nibuke imbabazi nasavye namubwiye ati ndabihevye byose nukuri ndakwinginze umbabarire seti ndagukunda ariko vraiment nimunyumvira imbabazi vraiment musabire ikigongo kwa seta mbabarire nta muntu atagwa muca habasha naraguye muca cyo gukunda Sugar Daddy kabisa nawe yaranamwe inoti gusa nyene kwifaranga ryinshi nyigi nimusabire imbabazi nyene naramuhevye Sugar Daddy nawe mwaramubonye yuko yateye ankatira hajya nene mushaka ngo umende singo ubu wikundiye seti ko na papa yamevye hajya na papa yarahetse nawe ya myambarire yagutamwo yawe ji nawe byahagaze arahagaze yo oya sindabizi neza gusa papa urazi ko ntamukunda je nikundira seti ugazi nitumwitaho Sugar Daddy niwe yarafise imbaraga nyinshi burya abakobwa burya barantangaza abakobwa barantangaza kubera iki ari kumwe na nakavuga ngo ndagukunda kandi agarutse hariya ngo ndagukunda izo guvuza iva he base abo bantu ivyo biremwa cyo birankanga cyane nimba
nimba bafise nimba umutima wabo ngira wo bungana n'iyi si dufise kandi amubaze mukundi dukunda umuntu n'umutima we n'amafaranga ku ruhande oya si twese dukunda amafaranga ayara sugar daddy waramuhenda wikundira ajya muhera yiwe nta mukobwa hari umunsi wigeze wumva mbwira sugar daddy ngo urumva rero ngo mutama wanje ndagukunda nta byigeze biba hari isura ugacibona ijambo urukundo oya ajya n'amaso narayamuterekera amaso gusa narayatereka nk'ubu noza mu nzu iwawe nkaronka urushaho kwinjira mu cyumba nkaca asanga uryamye ku gitanda nkakujya wari umeze na sugar daddy wawe nkakujya nyine aha muri uwo mwanya nakwibwira iki nawe uca ubyumva ibyo uca wibwiye si love si urukundo ruri hagati ya mwe babiri hajya ninjiye mu nzu nkasanga wewe seti na sheri wawe muri jya pica nyine kujya kuntu umukobwa na nyene gashuka nyene kanyene nyene ziravuravwe aho no kuga ndavuga ati murakundanye sino cyabona ko mukundanye oya urabona mu mwanya je ndibaza ko hajya jewe nkaba nkunda jewe unkunda nkunda ndume rega ndaguhage cyavuge ko acavuga ati ngira ntari ivyo nakora rega hajya arazi mbewe icyagukwegeye hajya nagaze kubuservere ku mahoteli ni hatari ko kunjira ariko hari amafaranga kajya kantu n'amafaranga reka ndakubaza amafaranga nubwo yo bariye rega niwe niko kagukwegeye wowe uraze utaja guserva ijya mu vinyu ya chambre ya 300 oya burya je mfite ishavuja mu ntuze twakorana umukorege bamwe bitwa bakorege uno mukorana je niwe mfite ishavu burya tuzobisubiramo kandi shanguma numva urusaku ngo wabitumye ngo watumye bambona nizere neza yuko yari yambonye guko ndisiyo yuko yaranze Shajana je ndavyibaza kubera hari ko akantu yagize rega we nuko utabibonye urumva ngo nuko utabibonye kaje ndagusigurire je nabibonye wari mu cyumba je nari mu cyumba ntavyo nawe gusanga numva urusaku uraho baramubwira ati genda userebe muri 314 hama ucugaruka abonye seta bwati seti we nta kintu yukurakora gendo njyanire toro muri 314 yaratse akantu yashize ariko nawe yari karakora utundi tuntu hajya ku ruhande rero mu bisanzwe ntawe yarazi kuko yaba yaramuzi warabonye filime gitangura kuri sequence ya kabiri hari ahantu ambaza ngo mbenga wewe kubera ko utarongora urumva bisigura nawe nari bwamwerekeje umuntu dukunda urazi ko ubishyize ngo hanze ngo bishabijemo abarozi niko nombo nibaza nuko bagiye oya sha yaragukunda yaguma bikubaza kugira ngo arabe yuko yotsindira urutima rwawe rega we hari nakandi kantu utabonye urazi ko inabuja wabo ariko arabakontorora aheje kwa kontorora cyabwa ati nta kantu mwobwira namwe nyene mu misi mukana mwaka kandi burya rero jaba nshaka bazotere commentaire bambwire ubona ujya tukorana ubona gute hagati ya umise DUSY uragaba reka ndakubwira ikintu je nari yangaje yuko umutima wiwe ntegerezwa kuwutsindira atanyishe hazopfa umuntu mukunde mugabo mukundizi yuko atamahoro muzombonana rero ndagukunda kabisa hajya wewe inyuma yo kubona ko sugar daddy yagutaye mu bibazo ubu rukundo ni samples ahubwo ubu rero ni si samples ya sasa ndarenga apana ni nka 2000 ni nka 2006 urugiye gukwica reka kugira runsaze kuburyo numva nana ubwati seti ni namubura n'umuntu arapfa ndi muri mwe mu baje ubundi je ntarukundo ngifise man wumvise ukunda ngo nango erega niko bimeze ukunda ntagukunda ukora ibishoboka byose kugira ngo umutsindire mushiki wa Rinoji baye mushiki wa Rinoji Rinoji ni yavuze ngo uzosanga ukunda nawe yikundiro yuwe kano kantu wari wagateguye kugira ngo nyene ngo nzi ndamusanga ngako erega jewe mu misanzwe sijya mbabazi kubujya fukama n'iviri kamyoka je byarambabaje nabo ati kuno je ndafite imbaraga zo kubahuza hano bantu bicaye badafukamye ibaze ko namazi yakobotse kubera ugufukama gusa cyawumviriza agaca kumijura ntuze we yakigira kanka naciye nironkera umu diaspora
ankunda ashira mu rugo yosigara aricutse agasigara avuga ngo iyo kukuntu nabonye umutima wiwe ugumye ngiwe janje akaba yo kwicuza oya nugumye kugira no kwigira ngamarira narize umuntu yandiriye yagize ngo agize gute arahagije sishaka gusubira kugira gute kurira je arakwigaramye simvugiye hejuru uraza amarira yaritse ari umuntu warira udakunda nawe yarababaye reka hagigira muhire burya reka ndakubwire burya umwanya wo kurira nibaza ko buri muntu wese yafise ikibazo bishitse kubera unyine ubasubura uko wifata ukuntu byakira bivanye n'ibintu nari nakoze mujya mwanya ahantu nari ngejeje mujya mwanya nyine nabona ko tivyarangiye ni umuntu n'uwi wanje ni fresh mugamwe yacaba jyaka kweri basi hari ibintu bigoye kwakira vre aho nace sanga abakobwa mwega abakobwa bafise ikibazo kuko jewe hagera nyine nabuze basi hajya nuko ntari kurira imbere y'umutama reka ndakwibutsa rero n'umwana wanje reka nsa n'umwana wiwe n'umwana wanje rubayi bro ndakwibutsa ikintu umukobwa si watangura gukunda hatangura gukunda umuhungu hama umukobwa agakunda mu nyuma rero bisigura ko wakibona ko mutama gukunda kurusha se apana iyo ndabibona sinari kuza kugusaba impamvu sinari kuza kumusaba imbabazi sinari kuza kumusaba imbabazi iyo ndabibona kweri none DUSY mu busanzwe uriko uraraba uburyo seti wamukundamo mu ukaronka imbaraga zo kumva woja kurondera sugar daddy kubera amafaranga sivyo ukumva nyene woja kurondera amahera yahandi ntubumbwe na makeseti afise yikurira hariya mu buservere bwiwe ukaja kugomba kubumbwa na menshi avuye kwa sugar daddy eske hajya kaje kantu baba byagenze gute rega mwe nuko mutabibonye nubona yuko ahubwo ari we yankoresha nk'akazi gute nogenda nkamuzanira amafaranga azi yuko nadakora nkamuzanira 2 miliyoni zirenga akazitora agaca atereka amaso nk'umukobwa akazitora reka banzireke kunciramwo meze kuvuga sivyo kandi ikindi naco twariko turitegurira mariage irevra ntashoboye kuyumvira ngo noba nari mu ngeso mbi ariko je nariko ndakora ibishoboka byose kugira ngo twuzuze ivyo mu nzu je kubisanzwe sinariko ndikorera nitanga oya je nariko nditangira uwo nkunda mugaza gutanga ibintu vyiwagira ze kudota gusaba ugaza gutanga ibintu vyiwe apana none erega amahera yaraje kunywa sije nayatanze rega nije nayamuhaye rega sugar daddy we yatanga amahera kugira ngo arabe ko umugira umusore none ko ashaka kumugira umusore mu bintu bya seti we numva ko baba barenganije seti burya avuze ngo jewe ngo kubera iki ngo yanzaniye amahera nkayatora burya sije naciye umugani bavuga ngo ijana ntiryanka murindi yabakira barabesha uko angana kose urayatora kandi rero burya rero gutwa umugabo tomuraramwo jewe sinari kuyagisha ko yeri sindakubesha wari gupfa umushavura mu nyuma mugabo yatoye jajya niyo numva ko ari yavuye akambwiza ukuri ati mvuyeyo ariko banza nkayatora ama tugashwana nayatoye kugira ntaki yigarura ngo yatware kabisa yego ko yeri sindakubesha kwa kweli so rero abantu bariko barumviriza kino ganiro ndibaza barumva umenga ni ibintu nyene bitasiguritse neza ariko bibuke ko turi muri filime yitwa Anga iri kiraca kuri Gitega filime nimba utaraja kuyumviriza cyangwa utaraja kuyiraba byiza wose banza gusibira kuri YouTube channel ya Gitega film kabanza ukumviriza filime Anga imaze gusohoka parties 2 ndibaza ko mu misi bino bintu bagiye kubidusobanurira neza muri party ya 3 ndabesha cyane mugiye kudusobanurira neza mugaje burya nabone irya cinema yahetse hajye yarahetse kubera abantu nyene oya je hamwe yohera ntabonye ibintu biraho cy'umuntu araho yari yiboreje ngira yari yaborewe yagiye kurara mu cyumba turaho byaje warubiza ajya kuraho yararanye umuntu byose ndiko ndavyumva mu nsako hama ngo niwe yera ararana abantu mu usamuhungu ndamushingira nta yaraye yambaye ipantaro oya reka reka ashabwo nabo Kristo abantu bakurikirana Gitega film ni mu nciro urubanza sindi umukristo kwa kweli umukristo wahe je nabikurikiranye bama mu rushengero siko guki je nabikurikiranye hajya ahantu zari nk'imbaga yazinzanye jewe kweli
Biga naje warabonye. Je nanje mwabonye iki ni mwabonye ko nari nambaye. Oya. Nimwabonye ko mutama wanje yari yambariye. Mutama ego ntari bwagire ariko raho yari yamaze kunyoteza. Je akabazo. Ndego nyine naramukunda none ko namukunda. Jewe nshaka abantu barabe sene sinzi ngene yigira ariko bibuke sene ndamurondera nkamubura. Agatata gutama barabonye ngene bagiye baradigadigana bagiye ahantu mu cyumba. Jewe rero bisanzwe uyu muntu ashobora kuba afise amakuru menshi natarinzi. Ega arinza atuma umushinga ntahe ati ingumperekeze ngende hariya ndabwira ati jewe burya rero bijya bintu nabikasorinze nabihagaritse. Yakubisanzwe n'impamvu je nasaba imbabazi. Nuko uyunye twari twahajije kugira mariage yacu. Mariage yarabaye. Kubera bari baje guca mwirembo. Iyo hataba rero urumva. Erega baje guca mwirembo. One boy. Kubisanzwe baje guca mwirembo. Abantu umviriza mwabakundira. Abantu mwirme. Naba mutarayiraba mugende muyirabe hajya ahantu kajya kantu. Baje guca mwirembo. Bisigura ngo twe twarabanye ahubwo seti. Gitega filime muyishuze sene ya mariage. Oya mariage. Muyibishuze kabisa. Reka dufate mariage ko yabaye. None sawa mariage yarabaye. Mariage yarabaye. Ugaca ukora ibintu nkabi. Ugaca umuca inyuma kwa SHUGERDADY. Erega ni ibintu bibaho. Ni ibintu bibaho. Mwikoza n'nyimba tanyuzuza neza. Ariko rega ndakubwire. Ashobora kuba tuzuza. Uza kurondera utuza. Nimuce mwiyumvira ibindi muze kuzuza mu rugo atatanga inoti. Navuze inoti. Hari ibindi mwabonye. Inoti zigura ratio zikora dekorayo mu nzu zirambika umuntu. No kuririmbisha. Ntazi kuririmbisha. Shaka kujya rero. Oya ntabyonzi. Basi one boy. Yo kuririmbisha ngira arabizi. Kwimba amatoilette. Yo. Ukora byumva. No gukora muri ntuze muri mu kabari. Wowe uhita mwinshi. Cyose ibintu nta biminoti je noraba hari nyinshi. Tandukanya basi baraje baguhitishijemo ibintu bibiri. Bibiri. Byose bihemba ko. Oya nibihemba kumwe kandi kuko ingufu ntizingana n'ibyo ukora n'ibyo. Budahemba kumwe noje hahemba menshi. None baza ko umuntu yemba toilette. Baza ko ahembwa ngahe? Sinzi. Menshi ya none uyimba imisi ngahe? None kugira uko metero. Toilette muca mupatana ngo kukwete. Bivana ni metero. Deka dufate kwa ndazi nta muntu arenze nza duze. Oya gusa na ugira udutware. Nashaka ncange. Nashaka ndakwereke ko avuze ngo nkora akazi ngo kabishe. Namereye ko je nkora akazi kampemba kandi amafaranga yinjira. Abafana mwe mwigeze kandi aje mu kabari. Ngo ndamusororere. Hajya yogi inkoko kubera boss sinamubwira ati nyandikira ntuzeya yagakoko canka gaki cyagafungura. Mugasanze ndi mwivu. Rindira muri weekend. Tuzogenda muri weekend. Ubu rero muno mwataheje kujokinga ndagomba rero twinjire mu bintu byo kugira mu mpanurire filime yanyu ndazi mwayikinye kugira ngo mwigishe abantu. Mwayikinye kugira mwigishe abantu. Wewe wakinye uri umusore agomba kugira mariage mugafise umugore umusheri wiwe akiri muri bya bintu byo kumva umenga ntiharagira akiri muri bya bintu byo gufata byo gomba agikunda inoti cyane kandi tubona byeze mwino myaka. Ubundi abakobwa filime tuyiravye wari umwanya muto amajambo si yose yakwiye mu majambo muri filime muno mwanya ndashaka rero wongere kandi majambo mbega warushatse gutanga ubutumwa nyabaki. Ubutumwa buri kwa bajya abakobwa bajya abakobwa cyane cyane no kuvuga abakobwa mikrofone yenyegereretse bujya abakobwa nagiye gusanga nibaza ko badakunda atabintu sindiko ndabona ikintu boba bakunda mu bisanzwe nubu sindumvisha ikintu bakunda. Rero nimba uri umukobwa uriko witegurira kuba reka dufate nturiko witegurira kubaka buryo umuntu umwe aragukwiye basha no kure kuko nimba wirukira abantu benshi nubwo uzoja mu rugo uzotegeza guma wirukana bajya benshi kandi nyene uko bajya nyene bakwirukako ntibaciye baguta bajya barahara ahubwo ho rero bagiye kuronka ingufu nyinshi zo kuvuga ati ubu ko ari no mu rugo biroroshe ko ndamuronka
ndamukoresha ushaka ariko siko bimeze. Je nshaka gutanga impanuro nyinshi ku bakobwa cyane cyane ari ku bakobwa kuko je abahungu simbona nta kosa ajye twari dufise warabonye nka seti ajya nta kosa yari afise yari yiturije ari busy n'akazi ariruka n'akazi ariko umukobwa ugasanga wa muntu uri kurirukira wabiri yashu ugenda uragira nkuko utahurushe amwe woshika ukinibagira kumuvugisha muga ukitanga vraiment uko ushoboye kose ariko agashaja mu bintu nkabiki ingufu gukoresha iki ntibabibona. Bavuga ati ngo wirukira ugusiga ugasanga nimba wirukira ugusiga ugasanga ugusanga. Urumva rero uwo mwana ujya mu dada niko yabyagenze. Musanzwe yariko yirukana bajya ba sugar daddy b'iminota mike atasanga yaburiyemwo na set yamukunze ibihe nibiye. Nambo yashatse kumukunda imyaka n'imyaka bisigura ko bwo mutumwa mwagombye gutanga ubu no kuvuga ubutumwa buri kwaho hantu nyene kubera iki wirukangana bijya bindi none wirukana vyo nkandi ko hari gihe bihinduka urumva ariko arabikora ntababona ko bizoshika ngo agafatwa arumva nkajya yarazi ashobora kuba yarazi ko ntatonda ku kazomusi mukazabona birabaye kabisa burya ntawe umenya umunsi ntawe umenya n'isaha iminsi y'igisuma ngo ni 40 yonyene kabisa uriba ukimenyera ukiba ukongera ukiba hageze yo tayari urafatwa ukabura fashwe yego niko bimeze. Namwunganiye yavuze kuba kobwa je n'abahungu ndabashiramo kubera ko ujya sugar daddy ntabwo ujya dusariwe yagiye kumwishira sugar daddy niwe yarondeye umukobwa ariko nawe yari afise ububasha bwo kuvuga ati oya ndafise aho merere rero nico ngira mvuge urumva hari ukuntu abapapa bubu babona umengo barafise amafaranga ubuhore hari n'umugani biciriye bavuga ngo ufise amafaranga ngo ntaku besha ndakivuge gute donc iyo ufise amafaranga ukaba ushoboye no gutwara abo bagore babiri canke batatu urumva nyene iyo ufise amafaranga nyene uburaye urabure kuriwe nireka ndakivuge muri ivyo rero no kuvuga abo bapapa bakiri muri urwo rujijo je ndumva yuko umengo ntibibabereye kubera ko wewe wa mukobwa we aho uri biragoye yuko uja kubwira umuhungu yuko umukunda ari umuterese ku nshuro ya mbere atantuze nyamwari mufitaniye mutari mwarahanye promesse rero ikintu ngira mvuge mwaba papa mwe namwe basore namwe batama mwamaze kuyarondera murabe mwikebuke kuko sinumva yuko iyo uri umutama mwese mwarabonye anga n'abatarayiraba muce muja kuyiraba kuri gitega anga nukuvuga DUSY yakundanye n'umutama ari we sugar daddy ariko mugiye kumuraba ujya mutama murabona yuko angana na sekuru wiwe apanise sekuru bisiguye ngo abo bapapa rero nabo bariko baratagashambara kubera ko bishimirije amafaranga ndetse niyo misore hari n'imisore ubu unyivuga ngo jewe ngo sishobora gukunda umukobwa umwe sinzi shoboye gukunda umukobwa umwe nawe mu rugo niyo wamara gushinga urwawe no mu rugo utazokunda umugore umwe uzomukundira ko n'abandi erega n'ujya mutama biraboneka ko yari afise umugore yasize muhira apana umwe rero apana umwe bwa n'umuhehesi ruhebwa abisa n'umuhehesi kandi na seti sindiko ndamushingira ina 100% kuko nushobora kwinjiza umukobwa uzi yuko uba muri chambrette nta mahera yarabutse yari kumufatira hotel hajya nyene nyimba kajya kabarakoramwo karimwo chambre akamufatira kugira ngo atumararaho nyene azotahe bukeye mu gihe yashatse gukora ico ciza gukurumva amafaranga yarayafise mwese nivyo mwibonera sivyo sishobora kumva yuko ushobora kuzana umukobwa mu nzi wawe kameme muri chambrette basi n'inzu ikwiye ugaca umushira ku buriri
oya none bera muri chambrette oya reka n'impanuro ndiko ndatanga kandi reka inge gato urabona abasore bubu benshi baba mu mashambrette kandi amashambrette ntabamo imatera zibiri ni imwe woshishiraho iyindi ya kabiri ni matera imwe nishuka ijya nyine wisasira ukifuka guhindura birashika kuba bifite nisho gitando ugahindura ishuka none woshuje kumushira hasi ata matera ihari rero isho ndiko ndavuga nico ahubwo naraye hasi rero ico ndiko ndavuga mbanze mpeze bandanye wowe niba ufise ayo mafaranga reka kwiyambika ico ceyi umushira mu nzi wawe kuko umuntu wese azobona musohotse mu gatondo ntazokwimagina yuko atacabaye azokwimagina yuko vyaheze zarangiye asha naho mwokwinjira vyonyene nukuvuga iki irinde tuma uvugwa nabi kuko abarundi nibabaye amazengo uvumwa na benshi ugatota en plus uvugwa n'abantu benshi uca hano bakavuga ngo urya ngo emwe ngo umukobwa wese yinjiye ngo agenda ngo abaheze abarangije naho yoba 2 minutes abarangije ako kantu karatuma kagukwirikirana ugasanga uriko uragira uriko urazana izindi ngeso mbi kubera ko uri kuvugwa na benshi wirinde rero wa musore we wa mupapa we wa mutama we waba warapfakaye utapfakaye wirinde ubu rero nuko mwe mwakenye go sugar daddy ubu rero hari ikinaco cyo diaspora bariko babakoresha ivyo bita WhatsApp kera oya jeizo zawakera nazo zawakera zanyu mukagaragaza hejuru mukarungikira ba diaspora nabo bagaca barungikira isi yose bagaca babona ingene mwimereye ku buryo wambara n'impuzu y'ibihumbi 600 cyangwa miliyoni bakavuga ati naho woyikura ndakuzi ivyo je ntavyonzi jewe ndacari kuri abo bigeme n'abasore bari kwa sugar daddy ego nukuri yo sugar mami nayo abashuga mami ntabo ndamenya neza reka turindire gusa nabo numva ngo barahari gusa nyene ndabahanura n'ukuri iyi si tubikiye vyinshi musanzwe uriko ahubwo mbere ingirisa niyiri kirazaza oyiregisi ntizo oya isi igeza aho umwansi ashaka nibaza ko isi itazohera none umva tuvuka twumva ngo isi iri mu guhera ngwiri mu kurangira kubera ibyaho ngo umuhero w'isi kuvuvuka bavuga umuhero w'isi umuhero je nibaza yuko uza ku muntu ubasha no buraba umuhero uza ku muntu vraiment ngirango gusa turarindiriye umuhero uri special atari umuhero usanzwe SISI rero turashaka rero tuganire rero kujyana na entertainment yo gitega muno mwa twari muri filime anga sivyo ariko uko biri kose muri ko mukinira ku rubuga rwa ubwo muri gitega muri gitega sivyo tena ku rubuga rw'u Burundi gose nubwo mwe muri musanzwe muri ngaha kuri no sirifaso ngaha eske iyo muri ko murakina filime muhura n'intambamye nyabaki canke muhura n'ibindi bibazo ukana kabibaca intege ni bimeze gute ibiduca intege bari vyinshi ariko turavyirengagiza kandi ntambamye ziba ari nyinshi burya urazi gushobora no gucibwa intege nabo muri kumwe ho nyene gute na apana wo hanze abo nyene muri kumwe bakaguca intege tubwire gute boss sinobivugira ngaha kuri kamera ariko nyene birashika cereka ndamuca intege ndabikwereke mu karorero ivyo bintu uriko urakora kweri nibisa neza nawe uzoshika kweri abonye n'abahejeje kukudekuraja bimwe birenze urumva rero cyane cyane kandi ikindi gikunda kutugora ni location usanga zizimvye iki ibintu vyinshi gose ariko nyene ivyo nivyo guca intege ariko nivyo tumutakora urakora bibaye n'uburyo ufise naho ugeta mu gakora uko nyene kandi bikagenda fresh kandi baza murabona ko iyo turinze dukora igikorwa kiza gisa neza birateba ariko bikaza bisa neza biboneka ko mukora amafilime canke amasinema asa nayarimwe uburyo bwishi burenze kuko urashaka kubona urakora sinema ugaragara ahantu hateye ubwoba ku buryo bivuga ni mu Burundi canke ni muri Amerika ugaragara mu bintu birenze biri high level kabisa imiduga izimvye amazu aremereye bijyana ivyo mwubatse canke murakota mucaye ega ngaho gitega amazu arahari nubwo yatwiba mvikane ko n'aba boss bo ngaha rero babumva batahura ivyo murimwo cyane nk'amahoteli amahoteli ngaho gitega cyane ngaho gitega ntibaramenya ico bitwa urudandazo oya cyambere rushira imbere n'amafaranga
gusigure ko iyo mugiye hajya iyo tugiye kuhakinira tuba tukugiriye publicité Ni promotion, kuko jewe- promotion we kandi promotion twanaguhenze irabiri kandi turiko tukugirira na publicité icyo gituma barabe niyo wambaza ngo mbe batugabanye wakoreye no wambaza ngo wakoreye hese no havuka oya buzura Ari- hafu niyo mpamvu muri anga ntigeze mbona rogo na ntoyi y'ahantu mwakore oya nta yari ihari oya ntayiriho Ntayari kubera ihari. ntibaturishe reka oya Oya, ntibaturishe ahubwo ntayari akaba ari genda kuri hawo urumva ko yahombye nimba ariko aranyumviriza nimba ariko aratwumviriza mu nyuma rero azohora babwira ati ayo mahera mwagira mu mpe yahebe mushiremo rogo yanjye ushiremwo ukaba ari promotion kandi Ari ibyo bintu bibonwa promotion. n'abantu benshi cyane kuko nka anga ndamaze kubona ko imaze kurabwa hafi iparite zizamaze kurabwa hafi n'ibihumbi 200 birenga nk'ubu hariho ntiwabonye ko ari ukuntu usanga twanyegeje naho ukameye ugasanga ntihaboneka hose uga nkajya wandisha n'ijya nzu yawe ndayishyiramo yose bakayibona ijya hoteli yawe ikija muri ntuze kandi wabonye hoteli ewana umuntu wese ashise abaza ngo mbe hari hoteli nabonye isuku nuko iri hehe kandi agaca sanga yagiye ni kuvuga ashobora gushorera rimwe cyangwa kabiri akinzizayo amafaranga agena ari kwinjiza ku munsi akorera urubanza arakora mugari ivyo ngaho Gitega ntavyo baramenya ntibayitaho ariko ko nakamo ntaco ari gusa nazo kumuriza turavuga ngira bazovyo ugasanga mu nyuma biragenze neza mbega bino bintu muriko murakora kenshi mu gihugu biracafatwa nk'ubugenegene mwe muriko murabikora kenshi ubwo ntimucika intege kumva ibintu mushiramo amamiliyoni n'amamiliyoni ugasanga bariko babifata nk'ubugenegene jewe burya uko je umuntu wese wari we wese afata ntivyigera benshi intege kuko jewe ni jewe wewe ni wewe ufise uko wiyumvira ngaje mfise uko niyumvira ntitwigera twiyumvira kumwe abantu bose uko yaba twiyumvira twese kumwe twokora ibintu bimwe nyene umugani cyo gituma uzosanga hari ubudandaza itomati hari ubudandaza intore hari ubudandaza amavuta hari ubudandaza nukuvuga ngo twese dukora ibintu bitandukanye kandi dukunda rero je mu gihe umutima wanje ukunda icyo kintu ndiko ndakora namahoro menshi kuri jewe we nubwo woza ukantu kukambwira gute jewe mbona ko atakibazo nifitiye muri jewe mba numva nimereye fresh kweli mbega set iyo mubona muri ko murakora bino bintu hari ababitangiye imbere mbega ababitangiye imbere nabo babafata gute mwebwe nubako mu kiko muraduga bo sinzi ko ivyo batubwira barukuri cyangwa ivyo batubwira ari ubibeshi kuko nyene bajyanye nyene bagaruka bakaduha courage urumva mugani baza ko jewe hari umuntu kweri yambwiye ati courage kandi uwo muntu ndazi ko atabesha akubwiye ikintu aba yabonye ko ari cyiza ari kibakubwiza ukuri icyo kintu cyawe ni kibi ari cyiza ni cyiza bisigura ko si cyiza gose ariko aho bugeze hose mbona ko ari nzage bikubwira hariho evolution ubugezeko akabona ati ikintu ariko arakora nabandanya akagira ingufu nyinshi azoshika jewe rero ahubwo ncafatira hajya nyene nkagerageza kugira ngo bijya nakoze uno munsi sinzobikora ejo nze nongereka kandi gatoya jewe ugiye kuraba filime ziwanje ugahera ku ya mbere gushikaho ngeze ubu buri munsi je ndahindura ikintu kitwishe rero twege ngahe Gitega sinzi kenshi usanga twikengera tukaguma hahandi ariko bijya siko tukwiye kwama tukiye kuhindura duhindure uko dukoze uwo munsi ndukore ejo kandi uzosanga byagenze fresh kandi ikindi kintu tubuze ngahe Gitega ni promotion aba promoter dufise man sivyo we gusa abandi bariho mbwira aba promoter batatu bari Gitega wowe ikure ubona horanzi jewe ubona horanzi wa mbere yaravuye ku butaka bw'u Burundi kandi yabikora neza umusatirizi yari umupromoter bikora neza yego gusa ntiyarabwa ntiyarabwa cyane kuko naje hari ibiganiro tumaze gukora ubundi ingene uyundi ntabonze neza urinze kuja kuyumvira ntabahari hari one boy gusa rero ngaho Gitega cyambere turakwiye aba promoter beza ariko hari n'amaradio menshi kubera iki none ibintu byanyu bitaduga cyane kandi amaradio menshi amaradio rero ubundi radio turazijako ariko si burya iradio ntuza gusanga burya yumvirizwa n'abantu bo mu gisagara cyane tuba dushaka kubwira bari abantu bakure bamwe bakunda gufata agatelefone ko bayumviriza gutyo
ubundi ngaha mu gisagara niho twe tuba dukwiye kuboneka kuri ya ma TV online kugira ngo babone ivyo dukora kuko benshi ngaha igitega bafite telefone je ndazi ko ku munsi twoshobora gukwiza 1 million views wafashe telefone zabo bakabiraba mugana harucako limitere na limitere murayibeshera none reka ndakubaze wani boy burya minsi yose nta connection ziba zihari sha mugabo uravye la majority imisi myinshi connection uyironka saa 7 z'ijoro oya nito ntaco iyo saa 7 y'ijoro none ushobora kubwira igituma je buri munsi nda posting mugabo ni gakeno posting ikiganiro gifise nka 5 giga ku murango ukije kuri YouTube oya ivyo navyurumva ni kwa uploading ikintu ivyo birumvika kwa uploading ndiko nda uploading nka video ara nk'ikiganiro dukoranye ndashaka kuza kugisha kuri YouTube kamara amasaha 6 kitarashaka kuri YouTube kandi connection yanje ari furu inyera ko ari furu mugabo nyene harukuntu numva ko bari danje bo reka dufate ko atakonexo dufise okay reka ndakubaza bajya bakini Bujumbura nakuvuga ko Bujumbura rero hari limiteri atariyo bakoresha Bujumbura na mobe ari irindi ba urabona nibuzi ibujumbura ne wano atagira network menda kwereke buriya urazi ko abafana benshi ahantu rero tukambwira kubera ko mwege mukora kandi mukora ibisa neza nka biriye mukabura byuzi bariya bakazironga nta muvuga oya reka ndakwereke ani boy nta muvuga butumwa yemegwe wabo buriya Double J yarakorera ngaho igitega ntiyakorera ngaho umunyagitega muga kuva ashitse hariya ubu baza ko cyane yitwa umunyagitega acayivugira ko ari umunyabujumbura nazo tuzoje kwa mucarama rero tubego turabanyacarama Bujumbura rero ahubwo je nibaza ko dufise inzigo abanyagitega twe dufise inzigo oya nanzigo bafise ariko YouTube nibaza ntigira umupaka ni Bujumbura barayishikayo oya rigase kuvuga ngo none one boy we nimburi ngaho igitega utama ritaje kugira ngo wa mugenzi wawe Bujumbura mbone iza gushikayo gute none YouTube ni oya reka ndamugarure nta nzigo bafise ahubwo twe turacari bashasha ibikorwa byacu ntibiramenyekana gose mudufashe kwamamaza kugira ngo tumenyekane nka bariya baratubanjirije bisigura ko we watahuye ko izina ryawe riracari hasi oya si kuvuga ngo izina uvuga ati basi ibikorwa byawe ntibiraduga cyane wewe uvuga ati muntu wewe wumvise igikorwa canje ndakwinginze mugire share kabisa kigeze kurogira ngo nabari abandi bagishikiye ama abo bemeye yuko batora ivyo bintu twamamarije bace badufollowing kugira ngo namwe ntuzanyiduge cyane yego kugira ngo iduge katuvyemere uko ariko ukuri burya ukuri kurababaza ukuri kurababaza burya nkaho usanga na filime nawe ne ukarika aravuga uko usanga atayarara yo gende murabe no muri comment nije ntangura bazisanga uwo mukorana murakorana wenyine mukorana ntara ikintu cyawe nta na giparitaje usanga ari hatari uriko uravyumva cyane icambere urwanko ruhera muri twebwe nyene twabikoze ibaze rero umuntu atabikozemo rwahereye muri twebwe twabikoze urya nawe atabikozemo ababona inimihimbiri abatomuntu turirirwana udusanga ipana urumva mireze ko nko nkawe ngo nujya kuraba kugira bimarike kubera utabaka none se kuneza imbere ahubwo abona umenga araguhaye hiti cyabona umenga ahubwo ugiye kugura imodoka nawe tarayiro gusica atazi nkazi yuko umubanya kize nawe ushikiriye niba gura imodoka ejo uzosanga ngaho ndiko ndatuga kuri akora ateka cuma gakora kandi nawe nudafise inzigo kambuka kaseti ntushobora kurara uri ufunguye kandi umubanye wawe adafunguye ntibikonda incuri imwe canke zibiri oya bashikara cyane wamutaye mwaka nawe akumva ingene yesagira neza ejo kavuga ati jere kandi agutemye inoti jembo ni kintu cyo haba one boy tugira urukundo vraiment kuko ngaho igitega ndazi impano nyinshi nizo wumva ngo ziri Bujumbura zizagiye nyinshi hari giziva igitega bega urazi filime nyinshi ziho zirahitinga zibujumbura ko ziho zikinirwa igitega kandi baza gukinira ino baza gukinira jitisha nabaza no kubera iki sinzi kubera ko hari abantu bo ngaho igitega oya
je nibaza ko durafise agacimbiri turafise ati je naka noraba nakazi muga nk'ubu urabona nka hano kubita nkavuga ati kora cyane unyemeze rero ahubwo ngo mfise inzigo kora cyane unyemeze one boy reka dufate nk'akarorero anga ijya filime si filime nziza si filime iryoshe bari gusa nk'itaranyemeza image urumva reka duhere kuri image yego okay cyambere filime ni image yego nasaba urabana story irimo ijya filime ni yambere yari kwe kurabwa ahubwo ikaraba yego ariko urazi ko jewe wowe ushaka kubiyikunda jewe ntayikunda nanjye reka nakwereke je nzokora kora cyane rero nyemeze iko ndakora kuyikunda iko ndakora reka nkore ninge ndakubwira reka nkore ndaguseseme wumbona ntubikore ndaguseseme azogera iko bikore yego oya reka ndakubwira ikindi naco ego gukora ntituvyanse twe turakora nubundi turi ku mavi turi nako ku kivi nukuvuga iki ahubwo tumenye ibanga bari abo babakoresha kugira ngo bakunde rega banza ukore barabwe twe turi none kuva iyo twakoreye bashanda nabibutse kuri Gitega filime hari filime yaheruka yitwa Violence mwica ni nyinshi mugende muzirabe murabe ivyigwa twatanze bige ndafise filime twe turabigisha abasha ajya si byiza kuraba filime ufise n'agakaye n'agakaramu hamwe turandika inyigisho zanyu nyine kandi zirimo nyinshi batsinwe neza kandi filime zanje nyinshi zirigisha buryo yego nyinshi DJs ndabona ko umenga umwanya uri kuragenda tugende dusongora tugende twugara dufunga ndashaka kubaza hariya ndashaka kukubaza mbega iyo uri kurakina birashoboka ugasanga ibikorwa byanyu birakeneye sanamu z'ijoro birakeneye amasanamu mugenda gukinira kure y'imuhira mbega wowe iyo uraye muri shooting cyangwa mugabo bigashika mukaja gukinira hiyo kure nk'imucankuzo mukamara nk'indwi yose wajanye n'abahungu atari basazawe wajanye n'abagabo atari baso wawe cyangwa baso wanyu wajanye na urumva nyene muhira bagufata gute cyangwa mu kibano bagufata gute ntibishoboka gusanga ari bagufata nk'umumaraya cyangwa nk'undi muntu nyene bo jewe rero ukuntu meze nta musi numwe nigera niyita ku majambo y'abantu gusa hari igihe umuntu akubwira ikintu ntucureka kubumviriza urumviriza hama ukumviriza wowe ivyo bakubwiye ugatoramwo niba wumvise yuko ico kintu kumva yuko kiri interest wowe uragifata rero jewe iyo bariko baramvuga ngo nakuku unye usivye yuko atani ivyo ndumva guko nuwigeze kubimbwira ntiyavuze kuri ico onye ntiyitaye kugutaha ijoro kugirane yitaye ku masene rero iyo umbwiye ico onye hari igihe nanje wewe ndakumviriza sindakwamira kure ndakumviriza kuko simba nzi impamvu ubuje kumbwira ico kintu hama menshi kumviriza nkavuga ati eske ko yambwiye uko nanje nkaba ndabizi uko nivyo ntebiki nkoriki je nije ca nkora ico numva umutima unezererewe kandi ushaka je filme ndayikunda cyane vyongora yuko hagira umuntu aza kumbwira ngo urumva ngo abakinyi ba filme ngo ni ndaya ngo bihebe je mu gihe mba nzi yuko nagiye gukina tukaja muri hantu harunaka tugiye gukinirayo sivyo ntihagira umuhungu angora tukaba turi kumwe nka gishiki na gisaza sivyo tukaba kandi turi ku kazi nk'abakolege jewe ntushobora kuza kumbwira ivyo bintu ngo ndavyumve ahubwo cangerageza kukumvisha nanje ivy'iwanje kubera iki je nguma numva ivy'iwawe nanje utokumva ivy'iwanje Sisi nawe ndagomba mu gusozera mu bwego tugere dusozera ndashaka umbwirire bajye abantu bari nyuma mweba bafata nk'icitegerezo kugira babaraba kugira ngo nabo bumva bafise ingabirano yo kuza gukina mugabo swat ifite umuvyeyi amugora iyo amubwiye ati ndafise ingabirano kumva no kina filime ariko agomba kuza gukina filime mugabo abavyeyi akamutangira kubera izo ngeso ariko ndabaza Sisi bambe no ndamubaza
izo ngeso bamwiyumvira ko ingene bagenda bagera ahantu ugasanga bamukasorinze bamwankiye kuza kugira ngo imugabirano yiwiduge nabo babwiriye ubundi nyene abakinyi ba filime baduha sanse tutazi yari rero ko nyene baduha isanse tutazi yariyo nta muntu uzokumvisha ko wagiye mu cyumba ukaryama ukavyuka ico kintu kitabaye icambere twe turiko turigisha abantu kandi kukwigisha turiko dukora bijyanye n'ubona ko bibaho sivyo kandi wewe nyene dukeneye kubona ko bibaho nyene ariko siko kuri turiko turakwigisha twaryamanye kandi wanye ko twaryamanye kandi wakiriye ko twabikoze ariko kuri ko umuntu kuri mu mutima wiwe Tusuguye ko ukuri kwa filime kuri imbere ya kamera kutari nyuma ya kamera kuri imbere ya kamera urabona uri kurayiraba wewe wayiravye yasohotse imagination nibijyanye ne twakoze reka ndababwira ka urazi ngo cyenda guha intuze ya ama behind the scene botwenga behind scene nizo ahubwo tuzozi posting umunsi baziryoshe gusumba nagusa zaziryoshe mwana z'ikibanga reka ndakubwira ikintu we one boy filme mvuge nka definition filme ni ukuri ni kinyoma kugikina kikaba ukuri kuri karakiraba abisiguye ngo twe tuba tuzi yuko ivyo turiko turakina atari jewe ivete mu buzima busanzwe atari sisi mu buzima busanzwe ariko turiko dusubiramwo histoire yanditswe sivyo rero twebwe ico tuba dukeneye kugira ngo tuze tuze kugerageza kwishushanya na wa muntu ucaye na cakiye ku buryo mwebwe muri ko muradukwirikirana ku masanamu muzobona yuko ari ikintu kiri réel ni ukuvuga tuba dukeneye yuko mubona yuko ico kintu ari ukuri cabayeho ku buryo tugerageza tukabazana no muri mood ku buryo nyimba twakinye ibintu bibabaje muza kurira mukabona yuko ico kintu ari kibabaje byasiga n'ubundi cyane niba gitwengeje muza gutwenga n'ubundi kijya kintu carabayeho carabaye kandi no mujya mwanya hari habo kiriko kirabako rero uri kurabiraba none ntushaka kubibona bwabo ndi vya bintu nabwira bizogenda uko nubwo ubu ubirimwo uzobona ati reka nicunge kabisa twe nico tuba dukeneye kabisa dukeneye mwige ndabashimira ko umwanya ni muremure cyane ariko ndaza kuryoherwa cyane niba araba kino kiganiro kagihetse kuko kirimo byinshi twavuze by'impanuro byo gutwenza birimo utuntu twishimo musanzwe ni entertainment rero reka shimire wowe wahisemo gudukurikirana nagushimire wowe umwaje kumba akanya ndashaka rero utujambo tudusenika rogi sakanyuma kuko ntimurangije ariko utujambo tudusenika rogi Jesse nkunda kuvuga menshi ni abo ikintu je nsaba abantu nakugenda kuri Gitega filime bakagira subscribe bakaraba filime zacu badukunde tukiriho nituza twibone kwanza hari gihe kizogera bifuza ko tubona ko badupostinze bitagikunda rero mwico gihe ntuzoba wakoze neza ahubwo ni nabi je burya sinigera cyane umuntu yapfuye kuri stati oya nje utakomeye no gushaka kuri stati tumumusha kagwaye basa babone ko arembye upfumuvuga ati nakaragwaye mu musengere apana kuza gushira ko ngori ngo lese ni peace uriko kwiragiza ego ni nkurumbi uriko urayikwiragiza kugira abandi bantu bayibone muga je sinigeze ndamumenye uwo muntu wa postinze mu gihe yari akiri muzima kugira gushimira mbarazi gushira gupostinga umuntu akihari ko bimutera ishime akavuga ati ndafise abantu bankunda cyane bakaririmba ku muhungara witwa King Robe yarimvye ngo ni napfa bazi muzo nkunda muzo post reka ndakubwira inka Gitega urumva je kuba ku mastatu zosangako ndaza zo bari meshi shogi nazo bari meshi pe nico gihe ni wapiterikare reka ndababwira ikintu baje biraryoshe yuko basi upostinga umuntu wari usanzwe upostinga kuri kintu avuze nico nk'ubu unye umuntu wari umupostinga ukamupostinga nyimba arababaye nyimba aranezerewe ukamupostinga
ni byiza no mu gihe agize yitavye Imana umuposting kuko niyo yapfuye akaburi ubuza kumufuka we ibaze nk'ubu washoye imbaho ku mushasho ugacubura ubuza kugufasha kuzigurisha urumva ko bibabaje rero ni byiza yuko niyo umuntu yashoye imbaho nyene agira nte aronka n'umwamamariza muganda bitahura burya urazi ko iyo umuntu yapfuye hari umuntu afungura kubera umuntu yapfuye iyo umuntu atapfuye akababara aho umuntu numvise batera inkuru yuko ngo hariho umuntu ngo yamaca aja kurira hapfuye umuntu ngo uyu muntu ngo yari umugenzi ngo twariganye kumbe hapfuye uruyoyi sijezi wa muri izo nyene rero abantu babeshejweho n'ivyo onye gusa nyene ntitwo bibahora sisi niwo bibahora abo bantu bapostinga umwe wese apostinga ikintu kubera ko yumvise mwo mwanya kimunezererewe okay ndabashimire rero ngiye twakoranye neza twabanye neza ndibatse murakoze cyane okay reka nshimire rero wahisemo gukorera Miracle TV 257 ndagenda gukengurukire cyane wewe wahisemo gukora subscribe kuri Miracle TV 257 nishimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro kirimo impanuro nyinshi kirimo inyigisho nyinshi kirimo byinshi twavuze ariko ndagukunda cyane wewe wahisemo kukimara kucyumviriza ukakirangiza rero nimba wumvirije kino kiganiro ukakirangiza muri commentaire nyandikira umbwira ati ndagukunda cyane one boy ndagushimira ndagukengurukira ubana natwe buri munsi ndabakunda cyane ciao ciao hasta la vista.